Igihugu cacu kuva kera na rindi camye gifise intwaramiheto zikingira kandi zikagwanira igihugu zigacungera n'umutekano w'abene igihugu. Ivyo twarabibonye yuko Burundi kuva kera na rindi cari igihugu kitavogerwa. Aha twokwibuka cane ingene ingabo z'u Burundi zagwanije abadagi bari baje kugira bihagire ubutegetsi bw'igihugu. Ingabo z'u Burundi zihangana n'abadagi imyaka 7 yose. Mbere ico gihe niho hibonekeje intwari ya mbere yiguze igihugu, yigura umwami intwari Bihome. Rero intwazangabo zaramyeho, intwaramiheto zaramyeho, kuko umwami yari afise ingabo agomora mu gihe igihugu gitewe caye mu gihe y'abashaka gufurura imbibe z'igihugu. Ikindi mwomenya nuko ku mbibe nyene z'igihugu umwami yashira abaganwa mu bahungu biwe caye mu batware b'intwari, kuko yabazi ko barinda kandi badatinya urukamvye. Aho hambere n'umwana w'umuhungu ashitse mu bigero, se yacatangura kumwigisha ico gikorwa cyo gukingira igihugu. Niho yatangura kumubangira umuheto akamwigisha. Amaze gushika mu bigero rero, uwo mukangara ushobora kurasa kure yaraheza nawe akaja ku rugamba. Igihe cyo kwatira imikangara babonyemwo ububangutsi n'ubukerebutsi, harategurwa iminsi mikuru nk'iyi nyene turiko turagira yo kwatira intwaramiheto. Cane cane ico gihe batiranye n'abarushije abandi mu kugema, kunyaruka, kuzibukira. Ico gihe rero uwo bagomwa hageze kuja ku rugamba yaba yamenyekanye baramwikorako akaba ingabo y'igihugu. Baraheza rero ico gihe bakamuha ibigwanisho. Ingabo z'umwami arizo ntore zatorokanywa mu gihugu cose, ariko n'abaganwa canke abatware umwami yaba yashimye ubutwari baragira ingabo zabo izo bita urutorere. Keshi na keshi bashirwa mu nkiko kugira bacungere imbibe z'igihugu. Twovuga nko mu bahungu ba Ntare Rugamba, Gwasha yarungitswe mu Buyogoma, na Busumano nawe yarungitswe mu bumanuka bw'igihugu. Ikindi twokwibuka kijanye n'ubuhinga bwo kugwana, twofatira nyene ku karorero ka Ntare Rugamba. Yari afise ubuhinga budasanzwe bwo kugwanya umwasi, kuko mbere imbere yo gutera yarazi kurungika abatasi baja kuraba ingene umwasi yifashe n'ibikoresho afise. Mu gihe c'urugamba abakera baratubwira ko yakoresha umukenyuro wo kuzunguruka umwasi. Ikindi tutokwibagira nuko abasokuru nabo nyene bari bafise amategeko ajanye n'intambara, kuko nk'akarorero abakenyezi n'abana bigizwa kure yaho bagwanira. Aho muca mwumva yuko bijya twita droit international humanitaire cyangwa droit de la guerre. Muca mwumva ko na kera bari babizi yuko bantamagara bateza kuja kure y'urugamba. Ni nk'uwo kandi n'ingabo zatinye urugamba zikagwana igihinagongo canke zigahunga urugamba zarahanwa. Mu gihe urugamba rw'abarurangiye
baragira umunsi mukuru ukomeye bakira abatabarutse, aho banywa inzoga bita akanywabahizi, ibimasa bikabagwa bagatamba bagatarika. Ariko abatinya urugamba nabo bararonka igihano, ntibanywa ku kanywabahizi, babaha imvuzo bagatega impuzo bambaye. Inyama nazo abandi baba bariko bararya imisoso baronka amahaha n'ibinono gusa. Abo rero batinya urugamba baca bacibwa mu ntore, bigashika naho banyagwa mu gihe batiyuhagiye ngo basabe ikigongwe. Tugiye kandi kuri ako kahise k'ingabo z'u Burundi, nuko dufise n'ivyabona, kuko umuzungu w'umudagi yitwa Hasmeyer niwe yavuze ati ico mwomenya ku Barundi nuko ari abantu bamana ikigwanisho mu ntoki. Ati umuntu w'umugabo akuze yitwaza icumu canke umuhunda. Aho hambere ntawahirahira ngo afate urugendo aje kuragira canke kurima atitwaje igaba ryiwe canke inkota. Ubajije neza aho hambere nirya nzoga bavuga ngo inzoga y'amacumu, ngo inzoga y'amagaba, harimwo ikijanye no gucungera umutekano w'igihugu. Umugabo yamana icumu ahagiye hose, no kuvuga yuko yamagabiye urugamba kandi agacungera umutekano hashitse hose. Ashitse mu rugo kwa senaka rero hari urubanza, amacumu baca bayegeranya kuko senaka niwe yaca bacungerera umutekano. Hageze ko bataha, irya nzoga ya nyuma rero bitiye amacumu yaca asubira kuzana ya macumu akabaha, atubu namwe muri cungerera umutekano aho muzoba mugeze. Ivyo ni ibimenyetso vyerekana ko Abarundi bamye ari ingabo, kandi ndazi yuko benshi barabizi. Ni habuno munsi rero ingabo zacu ari ntavogerwa, biri mu maraso y'Abarundi, biri mu maraso. Ubu turafise ivyabona, aho hariho abantu bakubwira bati harya atari ingabo z'u Burundi nta wundi yohashobora. Ngira ngo aha murabizi twebwe igikorwa cacu muri Somalia cari giheze tugira tuyitahire, muga bavuze bati ingabo z'u Burundi zigiye natwe turabiheba, n'abandi baca babiheba. N'ubu rero bari kugura ingabo z'u Burundi mu gihugu ca Somalia, barazi yuko zitahari hari ivyo kononekara. Mu gihugu ca Centrafrique baratuzi, barazi ingabo z'u Burundi. Mu gihugu ca Kongo barazi ingabo z'u Burundi. Aho Umurundi aciye ubu baramubona ko ari umuntu w'umugabo, atazi kwihebera gusa igihugu ciwe, ahubwo yihebera n'ibindi bihugu kugira ngo bironke amahoro. Ingabo z'u Burundi si ukugwana gusa, barafise n'ubuntu. Aho zama zica zigenda zerekana umutima w'urukundo, imanite. Ingabo z'u Burundi aho ziciye zirazi ico arico gusubiza hamwe n'iyo abenegihugu baba batase. Aha mu Burundi hoho turabizi twebwe, ingabo z'u Burundi nizo zagiye imbere kugira Uburundi busubire gutekana, kugira ngo Abarundi basubize hamwe. Baravye inyifato y'ingabo z'u Burundi igihe twariko turaja hamwe twese, n'abanyepolitike baratevye baravuga bati uwutemera gukurikira azojahe. Erega amazi asumira kwibuye. Ingabo z'u Burundi nibuye, n'abanyepolitike ntiboronka aho bavugira batabonye ingabo z'u Burundi. Nico gituma
aho turi umwe wese yokwama yiyemera akumva yuko ahahagaze ahagarariye igihugu kandi yubashwe n'abarundi. Nama ndaba aho nca ubonye ingabo z'u Burundi urabona ko nta bene gihugu baremye. Iki rero ni ikimenyetso gikomeye cyane dukwiye kwama turiko turagendera. Harageze yuko tubona iyo tuja. Intwazangabo mbanze ndabwire ni umuntu ashobora kubona ibintu biri nyuma y'ikibambazi akiri kure kugira ngo ntiyite kuri songoye ahubwo yitegure neza. Intwazangabo itegerezwa kugira imbono ibona n'ibitarashika. Abanyepolitike cyangwa abasivile arashobora kubwira ati siturakira kibambazi ibiza kuba turaza kubijera. Mugi intwazangabo iraperereza ikaraba iti hagiye inyuma y'ikibambazi hari yiki kandi ikibambazi kigihagaze. Kuko intwazangabo itegerezwa gufata ingingo mu gihe cyo kandi ingingo yo decision rapide. Intwazangabo uzi kuri intwazangabo si wa wundi yama ariko arinekura. Nico gituma intwazangabo mwebwe ngaha uri inzuzu ukavuga uti ndiko ritegurira kuba intwazangabo, utegereza kwitegurira kuba umuntu akerebutse ashobora gufata ingingo n'ingoga mu gihe cyo. Hariho abanka gufata ingingo ngo bohava ngo babagaya. Intwazangabo icizira rinda. Kandi mu byo mwiga uri intwazangabo no kumenya yuko kizira gufata ingingo udashobora gusigura imbere y'abantu. Ntuzupfe gukora ngo ngira ikintu banza wiyumvire. Mbega uwoza kumbaza igituma nageze ico kintu no kwishura iki? Aho niho buri intwazangabo. Intwazangabo ni ishobora kumenya gukura ikintu aho kiri ikacunguruza kandi atacononekaye. Iterambere. Iyo ushitse ahantu un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. Ubanza kuhiga. Ukahiga neza. Ukaraba agahaze kahari. Hanyuma ugacuvuga uti akagahaze ndarose kiraka. Igihugu cubakwa ku munsi ku munsi. Nico gituma uri intwazangabo ejo dumbanze mvuge kuri abahejeje no munsi bakakujana muri batayo yinaka. Ubanzura abe aho hantu ugiye hariho. Tiburya nga nta kantu kabirya twogira kandi gashasha. Urashobora gushika ukavuga uti turi mu gihe cy'amahoro. Kubera iki nga tutokwereka bene gihugu ko turi ingabo z'igihugu dushobora kubakorera nabo nyene. Mukagira ama initiative. Hamwe bacavuga ngo igihe hazana kangaha habaye iki. Uri intwazangabo wama wumva iterambere habuze iki kugira ngo ibintu bibe neza nkuko ndabishaka. Kuko turi ku isi ibintu ntivyigera biba vyiza rwose. Biraba vyiza mugatuvuga ngo tuve mu bwiza tuja mu bundi. Ndashima cyane ubu intwazangabo mwese mubona kure kuko iyo ngiye mu makambe yaho nciye ndabona gashasha. Ubu murorora murarima. Ubu murakora n'ibindi bikorwa biboneka yuko mufise ico mukora. Intwazangabo ubu ndiko ndatereza amaso hirya no hino no mu miryango ndabona yuko ingo zanyu ziyifashe. Cyane ikimenyetso c'intwazangabo kuko utifashe n'abandi bacabona yuko atacogenda. Aba rero mugiye gushikira amabanga mugende mubizi ko mutegereza kugira gashasha. Mutegereza kugira gashasha. Muvuga muti nanje ndongoya kandi nanje hari hakonshizeko. Hanyuma namwe muriko muriga mwige ubwo nyene mwiyumvira akashasha nawe uzoshikugira. Ntuzuvuge ngo barabimaze. Kwisi twamaturema imisi yose. Nukuvuga yuko rero nabantu babaroraniwe. Mwebwe intwazangabo mube murabimenya ico gihugu ntizogishikako bitameze uko. Nico gituma
twama tuzi yuko muri intare, kandi intare ntigenda iravyina itwenga ngo yerekane ko amenyo akarishe. Intare irabunda, umuntu akayibona hageze yuko ikora akazi kayo. Ntihabuze uwagiye agateka umutwe akavuga ngo mbe ni hehe ugiye kwiga uheze ufise akazi. Ntihabuze, ariko ragira ndabakebure, ntihagire rero utinyira ukavye, kuko utemeye uri kuriga wokwemera gute hageze ku rugamba. Mwabe mubizi urugamba, la guerre c'est un jeu de mort ou périr le premier à être atteint par la balle fatale. Utavyemera utushaka ukigira, utushaka ukigira. Nico gituma rero ngaho ubuje kwiga kuba intwari, ubuje kwiga n'ubuhinga bwo gutsinda. Ntihagire rero uzohava atinya abona umenga bizahava bimugora. Waje kurondera ishure nawe amashure ariho y'igisivile, noneho narabonye hajya biranditse ni umubishaka kandi abishoboye. Ntihagire rero wigirisha ngo n'ubusaswa uje ngaha utegereza kwiga. Ndaturabipfurije rero kuroranirwa. Mwarashizeho igisata kijejwe kwigisha urwaruka rw'u Burundi. Mwebwe mwamenyereye kwitanga, nimwe muzi ivyo mutanga kugwaruka rw'u Burundi. Dukeneye ko turema uruvyaro rushasha rutari muri vya vyimviro vya kera vyaranze u Burundi. Urwaruka ruriko rukura rubona ko u Burundi dutegeza kubwubaka mu iterambere, u Burundi dutegeza kumva twese ko turi ingabo zibuhagarariye. None rero ndabibutse ko ico gikorwa twarahejeje twebwe gutegura urwaruka. Murazi no mu iterambere ko urwaruka rwamaze kuja ku kivi, ubu kuzo wari gukabura gusa. Ubu rero mwebwe ngabo z'igihugu ni mwebwe mugiye kutwigishiriza abantu kubona imbere, kugenda babona imbere, iterambere riri imbere, bareke gukwega ibirenge, babona ingene umusoda akora. Biraryoshe umuntu avuga ngo shanga ujya akora nk'umusoda. Mutwigishiriza rero urwaruka tugira uruvyaro rushasha rufise ivyimviro bishasha kumva iterambere. Dushaka ko muzokorana n'urwo rwaruka mu iterambere, kuko kurya mukorana niko nabo bazobafasha mu bindi bikorwa, cane cane mu kubabera inderetse. Iyo mweretse urwaruka rw'abasivile yuko muri kumwe, nabo baca babafasha mu bintu vyinshi bijanye n'inderetsi, bijanye no kurinda kwigura igihugu.